Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 29 z'ukwa karindwi. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kiravuga ko cyatahuye abantu babiri banduye indwara y'ubushita bw'inguge cyangwa monkeypox mu Cyongereza. Mu Burundi naho bamaze kugaragara kuri ubwo bwandu. Ejo twari dufise abantu bashika ku 8 bari bamaze kuba bayanduye, nabo no kuvuga batanu bari basanzwe baranduye n'abandi batatu biyongeyeko. Ku munsi wa gatatu w'imikino ya Olympique Paris mu Bufaransa, abakinnyi bahagarariye ibihugu byabo bakomeje guhatanira imidari mu mikino itandukanye. U Rwanda narwo rurahagarariwe n'abandi. Umubare wose n'abakinnyi 8, harimo abakobwa 5 n'abahungu 3 muri discipline enye zitandukanye. Turavugana n'uhagarariye abo bakinnyi mu kanya muri aya makuru. Nkuko bisanzwe kandi kuwa mbere dufite n'ibindi bivugwa mu mikino. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri iki kiganiro ni mu kanya, nyuma ko Nina Iradukunda banza kubagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yasezeranye ko azokwihora bikomeye igitero cyo kuwa gatandatu heze cabereye mu karere ka Golan Heights kagenzurwa na Israel kaguyemo abana 12. Ivyo yabivugiye mu rugendo yagiriye i Majdal Shams habereye ico gitero, avuga ko Israel itazoreka ngo ivyo vyijanuko. Abantu bamwe bari baraho bazomerebwa na Netanyahu, bituma cava aho hantu yihuta. Benshi bari bashavuye kubera atacakozwe kugira bakingira igitero nk'ivyo akarere ka Drus kuvaho ingwano yo muri Gaza itanguriye. Ibihugu by'Ubudagi, Ubwongereza, Ubuholandi vyahamagariye abanyagihugu bavyo bose bari muri Libani kuhava vyihuta. Iyo mpanurije mu gihe hitezwe igitero simusiga ca Israel inyuma y'igitero ca rokete cyo kuwa gatandatu heze mu karere ka Golan Heights ko muri Israel. Israel yegetse ico gitero ku mugwi wa Hezbollah wo muri Iran caguyemo abana 12, ikirego uwo mugwi uhakana. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, umuvugizi wa leta wa Israel David Mansour yavuze ko Israel izokwihorera. Benshi barakunda kumbaza ico tugamije mu rugamba rwacu mu buraruko, hanyuma nkishura n'ijambo rimwe: ni intsinzi uko bigenda kose. Intsinzi nubwo hari iryo terabwoba ryose. Intsinzi uko inzira izoba ndende nuko izogorana kose, kuko atansinzi ntituzobaho. Mu gicuka kibi kiguma kiduga, amashirahamwe mpuzamakungu menshi y'indege harimo Air France na Lufthansa bahagaritse ingendo zabo zija i Beirut ku mugwa mukuru wa Liban. Mu migwano heruka yabereye ku mipaka, Hezbollah ivuga ko abagwanyi babo babiri bishwe mu bitero vya Israel mu bumanuko bwa Liban. Umugabo umwe yafashwe mu buraruko bw'Ubufaransa akekwa ko gutegura ibikorwa by'ubutovyi ku mabarabara ya gari ya moshi. Bivugwa ko yifata ukuntu guteye amakenga hafi y'igitero ca gari ya moshi kiri mu buraruko bwa Rouen. Igipolisi cavuze ko umunywanyi wo mu mugambwe ugendera ku matwara akaze bubamfu, ariko ko nta kimenyetso cerekana ko yoba yarafise isano n'uwo yarononye insinga zikoreshwa mu gutumatumana kw'amakuru mu magari ya moshi ku munsi wa gatanu uheze. Ivyo vyatumye ingendo nyinshi zihagarara mu mpera z'indwi, ariko umushikiranganje wo kunguruza abantu n'ibintu yavuze ko amabarabara ya gari ya moshi yasubiye gukora neza nk'uko bisanzwe. Uburusiya bwarahakanye kugira uruhara muri ubwo butovyi. Umuvugizi wa leta y'Uburusiya yavuze ko ivyo birego ari binyoma kandi ari irementanya. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango.
habaye gukekeranya mu bihugu bimwe byo mu makungu ku bijanye n'amajwi yavuye mu matora yo muri Venezuela. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yavuze ko hari impungenge zikomeye ku majwi yatangajwe. We have serious concerns. Dufite impungenge zikomeye ko ibyatangajwe bidahuye n'ubushake cyangwa uko abaturage ba Venezuela batoye. Ni ngombwa cyane ko buri jwi rigomba kubarurwa mu kuri kandi no mu mucyo. Abayobora amatora bakwiye guhita basangira amakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'indorerezi zidafite aho zibogamiye nta gutinda, kandi abayobora amatora bagatangaza ku buryo busobanutse uko amajwi yabaruwe. Umuryango mpuzamahanga urakurikiranira hafi ibiba kandi uzatanga igisubizo gikwiye. Iyo nkuru nyene y'amatora yo muri Venezuela ku rubuga hwaniro rwa X, Perezida wa Chile Gabriel Boric yavuze ko amajwi yatangajwe agoye kwemera. Perezida wa Argentine nawe acira imbere ukwishira no kwizana Javier Milei yamye atavuga rumwe na Nicolas Maduro kuva kera, yavuze ko adashobora kwemera ubundi busuma. Yavuze ko abanyagihugu bo muri Venezuela bahisemo gukuraho ico yise intwaro ya gikomunista y'umukazo ya Bwana Maduro. Sentare yo muri Uganda yahamije ivyaha bifitanye isano n'iterabwoba abantu 36 batavuga rumwe na leta inyuma yo gutahukanwa ku nguvu bakuwe mu gihugu kibanyi ca Kenya. Bose n'abanywanyi b'umugambwe wa Forum for Democratic Change FDS mu mfunyafunyo, umwe mu migambwe ikomeye itavuga rumwe na leta yo muri Uganda. Umushingwamanza wabo baregwa yavuze ko ivyo vyaha ataho bifatiye kandi ko uwo mugwi wari ugiye muri Kenya mu vyigwa vyo kwimenyereza by'intwari ibereye. Harabaye imyerekano yakozwe n'ugwaruka vyo muri ivyo bihugu vyompi biyamiriza igiturire n'amakori yo hejuru. Abantu babiri ba mbere mu Rwanda bafashwe n'ingwara y'ibihara vy'inguge, n'ubwoko bushasha bw'ingwara yandukira cyane igisibije mu gihugu kibanyi ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ingwara yaduka abantu barenga 11,000 barayanduye, ihitana n'abandi 450 muri Kongo. Abagwayi babiri bemeje mu Rwanda baheruka kuja muri Kongo. Uyu mugera waribonekeje no mu Burundi. Iyi ngwara izwi nk'ibihara vy'inguge canke monkeypox mu Congereza ishobora gutera ibihere umubiri wose. President. Urakoze Nina Iradukunda, iyo nkuru Nina yaduheraho amakuru yacarambuye. Ikaza ku makuru rambuye mwari mumaze kubyumva mu ncamake ya Nina. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kiravuga ko cyatahuye abantu babiri banduye indwara y'ubushita bw'inguge cyangwa monkeypox mu ndimi z'amahanga. Aba bakaba babaye abambere bagaragaweho ubu burwayi mu gihugu. Bivugwa ko batahuweho ubwo bwandu igihe bari bageze ku mupaka bava mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. RBC ivuga ko abafite ubu bushita bakurikiranirwa mu kato kandi ko ubuzima bwabo butari mu kaga. Inkuru irambuye na Jean-Claude Mwambutsa. Umugabo n'umugore b'imyaka 34 na 33 batahuwe kuwa gatanu ubwo bari bageze ku mupaka w'u Rwanda bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bombi ngo bakundaga gukora ingendo ku buryo buhoraho berekeza muri Kongo, igihugu cyagaragayemo ubu burwayi, ndetse amakuru akavuga ko hari abo bwamaze guhitana. Aba bombi ngo bahise bashyirwa mu kato batangira gukurikiranwa n'abaganga kandi ngo ubuzima bwabo ntiburi mu kaga. Bwana Julien Mahoro, umukozi ushinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, yabwiye BBC ko nyuma yo gutahura aba barwayi hakomeje kurebwa niba nta bantu baba barahuye nabo bashobora kuba nabo baranduye. Ngo hahise hakazwa n'ingamba zo gukumira iyi ndwara zirimo kugenzura cyane abinjira baturutse muri Kongo, aho iyi ndwara imaze igihe igaragaye. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima gihamagarira kandi abaturage kurushaho kugira isuku y'intoki. RBC iravuga ko iyi ndwara ikomeye ariko ko abaturage badakwiye gukuka umutima kuko ivurwa kandi igakira iyo uwigaragayeho yihutiye kujya kwa muganga. Abashinzwe inzego z'ubuzima basaba abaturage kugira ukwitwararika gukomeye, bakihutira kugeza kwa muganga uwafashwe kandi bagafasha no gutahura umuntu wese waba yarahuye n'uwanduye. Bitandukanye no mu bihe bya COVID-19 nta ngamba zikarishye zari zashyirwaho nk'izo kubuza abantu kuba bahurira hamwe ari benshi. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali.
urakoze Mwambutsa. Mu Burundi ni ikindi gihugu kimaze kugaragarwamo iyo ndwara ya monkeypox. Mu kanya gashize navuganye na Dr Polycarpe Ndayikeza, akaba ari umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima. Ntangira mubaza uko ikibazo kimeze. Iyo ndwara y'inkende ariyo bita monkeypox canke variole du singe irahari mu Burundi, nkuko nyakubahwa umushikiranganji w'amagara y'abantu yamaze no kubitangariza abarundi n'amakungu. Ubu iri mu bihe bice byo mu Burundi? Abo mu gihugu cyose abantu bo kwiyubara, ariko ibipimo bimaze gukorwa byabibonye muri Bujumbura, birayibona mu ntara ya Gitega, birayibona muri Makamba, Nyanzarake, ari naco gituma twovuga tudafashe ngo aka gace ntayirimwo, twofata ko igihugu cyose ingingo zafashe n'ubushikiranganji zafashe n'igihugu tuzi abantu bandi bose aho bari bose bozikurikiza. None nk'ingamba mumaze gufata kugira ngo murinde abaturage nizihe? Buryo bamaze kumenya ingwara nk'iyi yandurwa, ibimenyetso byayo, ni naho haca hava ingamba canke ingingo ziba zafashe kugira ngo dushobore guhangana nayo, bishobotse mbere tuyirandura n'imizi nk'uko n'izindi ziba tukazirandura n'imizi. Rero kubo batari bayica canke arya mbere bayumvise, iyo ndwara yandurwa mu buryo bukurikira: gukorana ko mu buryo bari bwo bwose n'uwanduye, gukora ahantu canke ku bikoresho nk'ivyambagwa, ibisaswa, ibikoresho byo mu nzu no mu bindi vyandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda, kuko nifata inkende gusa, afata n'indi bikoko. Kuganira abantu begeranye canke gukororanirako, baganira begeranya udute turashobora gutarukira mu cisha mu kanwa k'uwundi, tuvuye mu yigwa yarashobora kwandura, na cyane cyane n'ubundi buryo bishobora kwandurwamwo hatibagiwe no mu mibonano mpuzabitsina. Rero ibimenyetso by'iyo ndwara ahanini ni bikurikira: ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, gucika intege canke umugongo, gukorora, kubabara canke kugira ibisebe mu muhogo no mu kanwa, kubabara mu mitsi, kugira amasumbi bijya tusa mu gifaransa les ganglions, kwama uruhere ku mubiri rumenekamwo amazi n'ibisebe ku bindi byondoka. Rero ingingo zikurikira tumaze gufatwa nuko abantu bose bari mu Burundi, abarundi n'abatari abarundi bahaba, bogira byo kwirinda kuramukanya bakoranako canke guhoberana. Indamutso y'amahoro yonyene irahagije, bakagira gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, canke yandi masolution dukoresha mu kugira isuku, kwirinda gukora ku muntu afise ibimenyetso bisa n'ivy'iyo ndwara, kwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu. Hari abantu usanga imiryango imwe ibana n'ibitungwa mu nzu. None nk'abo ngabo babana n'ibitungwa mu nzu, ko cyane cyane ababikora ari uko bafite ubukene, ubwo none ayo matungo yabo barahita bayashyira hanze babe hehe? Ntabwo mwumva ko bishobora kugorana kuyirinda bitewe n'ukuntu iyo mibereho y'abaturage imeze? Ko kubana n'ibitungwa nk'uko bivuze biraturuka ku bukene, ugasanga abantu bafise inyubako babamwo ntoyi, ariko amagara nayo arasumba ivyo bitungwa. Ivyo bitungwa ntibovyica canke bogerageza ubundi buryo, ariko kuvyubakira kuzingazinga akazu koshobora kubamwo bikingiwe n'ibindi bikoko, canke bakabirarira ukundi kugira ngo ivyo bikoko ntibibanduze, kuko hari ingwara nyinshi zifata abantu usanga zaturutse ku bikoko. Nk'abo mumaze kumenya bayanduye barangana iki mu gihugu? Ejo twari dufise abantu bashika ku 8 bari bamaze kuba bayanduye, kuvuga 5 bari basanzwe baranduye n'abandi 3 biyongeyeko. Rero abo bantu 8 ni mu gihugu hose? Ego, ariko turavye urugero rw'ingene iyo ndwara yandukira ndagata uko tubisoma mu bitabo canke uko tubiza ahandi ingwara iyo ndwara ko muri Congo RDC isanzwe iyo canke uko tuyizi muri epidemiology yayo, ni ingwara irandagata cane. Arakoze Dr. Rero twavuganaga Polycarpe Ndayikeza, akaba ahagarariye avugira Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi. Mu kanya turagaruka mu makuru arambuye, ntujye kure. Ni nyuma y'amasegonda 5 yonyine. Ndi Prudence Nyumva.
kuwa gatanu w'icyumweru gishize twabagejeho ikiganiro BBC gahuzamiryango yagiranye na Ingabire Victoire, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta mu Rwanda. Cyakurikiye itangazo ryasohowe n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko bafite impungenge z'amagambo amusebye kandi ateye ubwoba ku mutekano we yandikwa na bamwe ku mbuga nkoranyambaga. Mu bo yavuze barimo na Tom Ndahiro, umushakashatsi kuri jenoside. Madamu Ingabire avuga ko ari umwe mu bamwibasira ku mbuga nkoranyambaga ndetse ko yamutangiye n'ikirego mu rwego rushinzwe iperereza ku byaha RIB mu mpine, ariko ko ntacyo byatanze. Twashatse rero kumenya icyo Tom Ndahiro asubiza ku bimuvugwaho na Ingabire. Mvugana nawe natangiye mubaza ku bijyanye n'ibirego yarezwe muri RIB. Ikirego kwakirwa nuko kiba gifite ireme. Ivyo nagiye mvuga kuri uwo mugore Ingabire ni ibintu mpagazeho kandi ni ibintu biri mu mateka ye adashobora guhunga. Ikibazo ngira ngo agira nuko hari umuntu uzi ibyo yakoze, uzi n'amateka y'ibyo yabayemo. Nanatangajwe no kumva bababazwa n'abamuvuga uko atari kandi tumuvuga uko ari. Kandi we buri munsi aba yanditse mu binyamakuru by'amahanga ibintu by'ibinyoma, ntagire umuntu umwitaho. Sinjya nca iruhande kuko we sinamuvuze gusa, naranamwanditse. Ibyo namwanditse birahari. Nta na rimwe ashobora kuvuga ngo hari icyo namwanditse kitari cyo. Avuga ko ngo mu mwandika amuvuga ko ari ngo yakoze jenoside kandi nta rukiko rwamuhamye icyaha cya jenoside. Nta na rimwe reka nkubwire igihe cyo navuze nuko yayoboye ishyirahamwe ry'abajenosideri ku rwego rw'isi ryitwa RDL. Ntajya ashaka kumva ko hari abantu bazi iryo shyirahamwe barivuga. Ndanabivuze mbivugiye kuri radiyo yanyu, abyumve, yongera abyumve, azahakane ko atayiyoboye n'iyo RDL itatangijwe n'abajenosideri. None nk'ibyo bintu kuki mudashobora kubijyana nko mu nkiko cyangwa se mukajya kumurega, aho kugira ngo mwandike kuri Twitter nk'uko abivuga, ko avuga ko mu magambo ye ari ukumushumuriza abantu bashobora kumugirira nabi? Oya, erega amateka ye niyo amugendaho nabi siwe. Mbese agena abantu akagaragaza ko ari nk'umuntu w'intungane w'umwere, kandi sibyo. Ahubwo azajya imbere y'abantu asaba imbabazi kuba yarayoboye umuryango w'abajenosideri ku isi waje kuva mu FDL inkingi. None ko mu Rwanda hari amategeko kandi tukaba tuzi ko Ingabire Victoire yidegembya ari hanze adafunze, none kuba adafunze si uko amategeko y'u Rwanda ibyo byaha ibyo bintu uvuga kuba batarabimufungiye? Ntabwo ari ukuvuga ko urabaza ikibazo nanjye nakabajije, ahubwo kuki adafunze. Ariko ahubwo hari uretse n'abatamukurikirana, hari n'ikibazo cy'abo banyamakuru badakurikirana amateka ye ngo bamenye yariyo. Reka nkubwire, nanditse kuri Ingabire ataraza mu Rwanda, mwandika maze kugera mu Rwanda, nta na kimwe nandika kitari cyo kuri we. None aho kubyandika kuri Twitter, kuki udashobora kubijyana mu rukiko aho amategeko n'ibyaha? Yewe sindi umushinjacyaha, urumva? Yewe ndi umushakashatsi nkaba n'umunyamakuru. Ibyanjye byo namenye ndabyandika. None RIB we ko avuga ko yagutangiye ikirego, waba warigeze uhamagarwa na RIB na rimwe? Noya. Nta mpungenge mushobora kugira ko umutekano ushobora kubangamirwa bitewe n'ibyo mumuvugaho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Twitter? Ahubwo nterwa impungenge no gukomeza kwidegembya no kubeshya isi. Twebwe twamuvuga uko ari, kuki atumva ko ideologie ye genocidere atari itera umutekano muke ku bantu benshi cyane ku gihugu, aho kureba umutekano we ku giti cye. Tom Ndahiro wasubizaga ku byo yavuzweho na Madamu Ingabire Victoire, akaba avuga ko ibibazo by'umutekano we byari bigeramiwe. Tugeze ku isaa 11:48 muri studio za BBC gahuzamiryango London, ni saa 12:48 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka maze kukurarikira ikinamico runana y'ejo.
tujye muri Ethiopia. W'ifaranga rya Ethiopia biri ryaguye ku rugero rwa 1/3 cy'agaciro karyo ni nyuma y'uko abategetsi batangarije uburyo bw'ivunjisha rishingiye ku masoko y'imari. Ni nyuma rero icyo cyemezo kikaba cyo gushyira ibiri ku isoko mpuzamahanga ry'ivunjisha ry'amafaranga ari impinduka ikomeye ku nshuro ya mbere mu myaka igera kuri 50. Inkuru ya Kirikidani y'Iberetaruri ya Addis Ababa muragezwaho na Prime Ndikumagenge. Ibanki nkuru ya Ethiopia yavuze ko izo mpinduka ari ikintu kigoye ariko gikenewe, ubu ntizosubira kuba ariyo ishinga urugero rwo kuvunja ko ku munsi. Aho ivyo bitangarijwe, ifaranga rya Ethiopia ryaciye ritakaza 30% ry'agaciro karyo ugereranije n'idolari. Ethiopia imaze igihe iri kwirarondera ingurane nshasha ku kigega mpuzamakungu FMI ni banki y'isi. Ico gihugu kiri kandi mu biganiro nabo gifitiye amadeni mu makungu kugira basubiremwo indinganizo ryo kuyariha mu gihe ubuzima buzimvye n'ikena ryabaye akaranda ry'amafaranga yo hanze bibandanya kuba ingorabahizi. Mu kwezi kwa 12 guheze Ethiopia yarananiwe no kwishura ideni nk'uko yari yaravyemeye ku ngwate yatanze. Nyuma yo kuri iyo nkuru reka noneho mbabonge kuri rwa runana nari mbararikiye. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye, mbwira impamvu yatumye utegura gutya. Ni umunsi w'amavuko se nkuririmbire? Pato Karame, nashaka kugura kubyo nakubwiye mu gitondo nta kinaga. ubwo ari yakinamico kandi Nadi. Ntabwo ari imikino Patri, ndatwite. Nadi, mbwira icyo uramujyana mu buzima yagoye kugira ngo wifatanye nawe ku nkanga. Ni ukuri suko. Gezaho Nadi. Nimushaka gukina mujye mukinisha ibindi. Pato. Nkikiza. Ni 12:45 kuri BBC. Ku munsi wa gatatu w'imikino ya Olympique i Paris mu Bufaransa, abakinnyi bahagarariye ibihugu byabo bakomeje guhatanira imidari ku mikino itandukanye. Burundi n'u Rwanda ni bimwe mu bihugu byo mu biyaga bigari byitabiriye iyi mikino, ariko se byo byifashe gute ku rwego rw'imidari? Mu cyumweru gishize twavuganye n'abahagarariye abakinnyi b'u Burundi ku myiteguro yabo. Uyu munsi turavugana na Umutoni Salama akaba ahagarariye abakinnyi b'u Rwanda. Mu kanya gato gashize navuganye nawe i Paris, ntangira mubaza abitabiriye amarushanwa uko bangana ku ruhande rw'u Rwanda. Umubare wose ni abakinnyi 8, harimo abakobwa 5 n'abahungu 3 muri discipline enye zitandukanye, arizo fencing, cycling. Fencing ni biriya byo guterana inkota, mu gifaransa akabyita escrime, ariko muri style bita épée. Ni umukobwa witwa Tufaha niwe wabashije guserukira u Rwanda. Hakazamo cycling ifitemo abakinnyi 3, abakobwa 2 n'umuhungu umwe. Hakazamo swimming nayo ifitemo abakinnyi 2. Swimming ubwo ni ukoga natation. Harimo umuhungu umwe witwa Oscar, hakabamo n'umukobwa witwa Lidfine. Hakazamo na athletics irimo umukobwa umwe uzaba uri muri marato n'umuhungu umwe uziruka metero 10,000 witwa Yves. Uwo muri fencing yamaze kurushanwa yagize amahirwe makeya, baramutsinda. Yahuye n'Umuyapani amutsinda amanota 15-7. Hakurikiraho witwa Ingabire Diane uri muri cycling ariko ibyo bita ITT, nawe ntabwo yabashije kugira amahirwe. Hazamo wahatanyejo witwa Jazira, nawe yakoze ibyo bita cycling mountain bike, biriya by'amagare yo mu ishyamba mu misozi. Nawe n'umwana ukiri muto cyane, ntabwo yabashije kurangiza nk'uko bisanzwe. Ni ukuvuga ngo mu kugeza ubu ngubu nta n'umwe urabasha kubona umudari? Oya, nta n'umwe urabasha kubona umudari, ariko urugendo ruracyakomeza. Turacyafite abari muri natation, harimo abari kwirukanka, no mu magari baracyarimo. None se mwaba mwiteze ko hari umudari ushobora kuboneka, cyangwa se byibuza n'ubwo umudari utaboneka nk'urugero bageraho mwebwe mwavuga muti turishimye ni nk'uruhe? Ubusanzwe navuga ko nk'uko mubizi umudari ufite urugendo rurerure kugira ngo ugereho, ariko nta mukinnyi ucika intege. Buri gihe uje wese abahatana ko ashaka umudari, ariko icyadushimisha ubu ngubu cya mbere nuko bahindura ibihe ugereranyije n'ibyo bari bafiteho, bakabasha kurangiza amarushanwa. Iyo icyo cyizere gifite n'uwo mudari ashobora kubona. Bigenda bihinduka kandi bigenda bihinduka neza, niko nabyita. Icyo cyizere navuga ko
dufite. nk'uwo urushanwa mu mukino wa fencing ngira ngo niba ntibeshye ni ubwa mbere yaragiyemo aya marushanwa. Yego, ni ubwa mbere yaragiyemo, ni n'ubwa mbere disipurine isohokeye u Rwanda mu marushanwa nk'aya ngaya. Ikindi dukunze kumva cyane cyane ku bakinnyi baturutse muri ibi bihugu byacu ni ibibazo bahura nabyo bari muri ayo marushanwa mpuzamahanga, cyane cyane hanze y'ibihugu byabo, by'ubushobozi, gufatwa neza. Aho ngaho bimeze gute ku baserukiye u Rwanda? Icyo navuga ku baserukiye u Rwanda, nta kibazo na kimwe kuri ubwo bushobozi bari bafite, kuko twavuye n'i Kigali ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa karindwi, mbere y'uko bafungura village olympique. Hari hoteli twabagamo bajya no kwitoza, bari bameze neza, yaba kuri kote financier, yaba mentalement, ku ruhande rw'amafaranga. Ibyo byo nta kibazo ko banahagurutse bayafite, niko nabivuga. Kandi n'abana ubona badafite, nabyita nk'inyota yo hanze cyane, kuko muri abo 8 navuga ko harimo nka 5 cyangwa 6 basanzwe bamenyereye amarushanwa yo hanze, harimo n'ababiburaya. Boshatse kuvuga ko ikira kibazo gikunze kugaragara ko abakinnyi bamwe na bamwe bahagurutse bahagarariye ibihugu byo muri Afurika bakunze kuguma mu Burayi. Ibyo byo rwose nabyemeza ko ubona ntabyo bafitemo. Harimo bafitemo amaklube hano twagiye duhurira hano mu Faransa, ubona ko bifokasinga cyane ku mukino. Ni amarushanwa kuko mpuzamahanga arimo abakinnyi bakomeye bari mu rwego rwo hejuru, ariko aba bana b'u Rwanda navuga ko ni abana bafite ubushake, ku buryo badahagaze next Olympic Games bashobora kugira umusaruro mwiza cyane batanga ugereranyije n'ubu. Umutoni Salama uhagarariye abakinnyi baserukiye u Rwanda mu mikino ya Olympique ibera i Paris mu Bufaransa. Dukomeze kandi mu mikino ya Olympique nyine, ariko no ku buryo burambuye na Yves Bucyanura i Kigali. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereweho neza amakuru y'imikino aribanda ku mikino Olympique ibera i Paris mu Bufaransa. Umukinnyi w'iteramakofe wo muri Nigeria Cynthia Ogunsemilor yavanywe mu mikino Olympique y'i Paris nyuma y'ibipimo byerekanaga ko yafashe ku miti yongera imbaraga mu mubiri. Uwo munyanigeriakazi w'imyaka 22 niwe mukinnyi wa kabiri utsinzwe n'ikizamini cyo gupima imiti yongera imbaraga mu mubiri mu mikino y'i Paris. Byari biteganyijwe ko Ogunsemilor atangira indwano ye uyu munsi mu cyiciro cy'abagore bafite ibiro 60. Ikigo mpuzamahanga gishinzwe kurwanya imiti yongera imbaraga mu mubiri kivuga ko ibipimo byafashwe mbere y'uko irushanwa ritangira ku itariki 25 z'uku kwezi. Nyuma y'iminsi 2 raporo igaragaza ko yafashe umuti wa furosemide wabujijwe kuko washyizwe mu rwego rw'imiti yongera imbaraga mu mubiri. Uyu mwaka uyu munyanigeriakazi yatsindiye umudari wa zahabu mu mikino ya Afurika yabereye Accra mu gihugu cya Ghana, ndetse n'umudari wa zahabu mu mikino ya Commonwealth. Nkiri kandi muri iyi mikino Olympique abategura imikino bacuranze indirimbo y'igihugu itariyo kuri Sudani y'Epfo mbere y'uko icyo gihugu gikina umukino wa mbere wa basketball mu bagabo n'igihugu cya Puerto Rico. Abarebaga uwo mukino barazomereye ubwo hacurangwaga indirimbo y'igihugu ya Sudani aho gucurangwa iya Sudani y'Epfo. Nyuma yo kuyihagarika kwamaze akanya gato amajwi yarakosowe hacurangwa iya Sudani y'Epfo. Imbaga y'abari baje kureba uwo mukino bahagurukira rimwe nko guha iyo kipe ya Sudani y'Epfo icyubahiro. Abateguye imikino ya Olympique basohoye itangazo basaba imbabazi ikipe ya Sudani y'Epfo n'abafana bayo bavuga ko zivuye ku mutima. Ikipe ya Sudani y'Epfo byarangiye itsinze Puerto Rico ku manota 90 kuri 79. Ni ku nshuro ya kabiri abateguye iyi mikino basaba imbabazi ku ikosa nk'iryo. Mu muhango wo gutangiza iyi mikino wabaye kwa gatanu, abakinnyi ba Korea y'Epfo bibeshyweho batangazwa ko ari abakinnyi ba Repubulika ya Rubanda ya Demokarasi ya Korea, izina ryo mu butegetsi rya Korea ya Ruguru. Soreze ku ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore yo muri Canada yambuwe amanota 6 mu itsinda yari irimo rya Olympique, kandi umutoza Bev Prisman ahagarikwa mu gihe cy'umwaka wose. Ni nyuma y'uko iyo kipe ikoresheje indege itagira umuderevu yibita drone mu kuneka imyitozo y'ikipe bahanganye.
FIFA yatangaje ibihano birimo ihazabu y'amapawundi 175 ku ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Canada nyuma y'umunsi umwe umutoza Pressman wavuye mu Bwongereza yirukanywe nk'umutoza mukuru wa Olympique ya Canada. Ni kuri iyo nkuru nsorejeho amakuru y'imikino ndi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Koze Yves ni nawe dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere, ukaba ushobora kongera kubisanga kuri bbc-gahuza.com. Twafashijwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi akugireho ameze neza. Agenda Prudence Nyumba akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango kuri uyu mugoroba. Ruraharyana na hejo. Thank you.